Uko ubuhinga bwa kijambere bwo kurima butera bwiyongera niko n'umwimbu wiyongera bimwe biboneka. Abarimyi baronkejwe ubwo buhinga bakabukurikiza baraheza bakimbura vyinshi bagatera imbere. Irima ry'agatasi ry'uno mwaka mu karere ka Buyogoma na Kumoso kagizwe n'intara za Ruyigi na Cankuzo ryagenze neza nk'uko biboneka mu mirima yagendewe n'intumwa y'ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kwirabira uko imbuto zatanzwe zifashe. Uwo mutumba wagendewe n'iyo ntumwa uri ku mutumba Nyakerero, zone Manyari, ikomine n'intara ya Cankuzo. Akaba ari umurima w'ikigo kijejwe kugwiza imbuto co mu ntara ya Cankuzo. Uri ku buringanire bwa hegitari 20, akaba yasanze abenegihugu bari ku kivi. Mu ntara ya Cankuzo kuri mu gatasi turima cyane ibiterwa c'ibigori, ico naco makomine yose ko ari 5 barakirima. Ariko novuga yuko twebwe nga mu ntara ya Cankuzo imvura yatasuye iteba, ko yatasuye mu kwezi kwa 11. Maze gutasura abarimyi bashoboye kuroswa imbuto n'ifumbire, imbuto leta y'u Burundi ashoboye kurosa ifumbire imbuto zingana n'amatoni 45 y'ibigori vy'ibivyagwa twita Paris 53. Ariko ampande y'izo mbuto n'izindi toni zababa 60 zatanzwe n'amashirahamwe afasha mu iterambere ko mu ntara ya Cankuzo, mugani bo batanze izi mbuto kama bita amakomposite. Yurima nyene cyane ifumbire kuko uyu mwene ge warosa ifumbire arosa imbuto acakenera ifumbire. Aho no igore leta cyaje kutosa ifumbire tari nke, aho muri fomi baturonkeje amatoni yababa ifumbire yo guteza yababa 3,000, ifumbire yo kubagaza 1,100 ire hamwe n'ishwagara ifumbire twita bagara. Ariko turavye ku rugero rw'iyo fumbire mva ruganda cyangwa na fomi, kano gatasi karibonekeje cyane yuko nigo bakitabiriye cyane dufatiye ku matoni yatanzwe yari yasabwe n'abene gihugu, kuko gatasi kara ku mwaka wa 2024 bari bashoboye gusaba amatoni yababa 1,500 yo guteza. Bwa numva ko boyiguje kabiri, sigura yuko abene gihugu bari bitabiye akamo ko gwiza umwimbu. Kandi iyo fumbire ya imbura twayirose ku gihe, bose barayironkejwe ku rugero rurenga 100. Ariko hageze kubagara murazi yuko bye bigori bitotara bise neza, turakenera ifumbire yo kubagaza. Hamwe Cankuzo rero twashoye kubahereza abene gihugu ifumbire ya ire, ariko ntiyakwiye neza kuko bose bayishaka. Ivyo rero byaratumye aho usanga imirima imwe usanga gikeneye ifumbire. Ariko muri rusange turavye aharimwe dukaraba n'ingene ibigori bisa, turaniza ku muyimbu uzo kwigwiza nk'incuro nka 2 turavye tugereranije n'umwimbu w'agatasi waheze n'uyu twimirije kuzokwimbura. Twaneza yuko umwimbu uriyo kandi mwiza ushimishije. Turavye kandi n'isi ndimwa kuva aho leta abaturongoye ku nzego zose bahimiriza ati tugwize umwimbu ufukose nk'amafaranga n'icyo ufungura. Burya kino giterwa c'ibigori cyo n'indi biterwa cyabaye nk'igiterwa novuga umuntu wese akije kugira ngo adandaze. Byatumye abagwiza tunga bacijukira amu nta Cankuzo. Amu caheje twafise imirima minini usanga ari abantu badandaza baba bigenga babigiyemo kugwiza umwimbu kandi bisa neza cyane. Aho usanga hari nk'umurimi umwe arimo nk'hectare 50 ari umwe. Urumva yuko bacijukiye babonye neza yuko cimbuka kandi harimo n'amafaranga. Gushira hamwe amatongo n'umugambi mwiza naho beshi batari babimenyereye. Mu gihugu cyose uwo mugambi urijukiwe, aho abafise amatongo arimwa baja hamwe bakarimira rimwe, bakaroswa imbuto imwe, bagaterera rimwe kandi bakimburira rimwe. Ahatari hake baramaze kubikora gutyo kandi barabonamwo akarusho. Mu nyigisho dutanga turahimiriza abarimyi ko boshira borimira rimwe, cyane cyane iyo tuvuze gushira isi hamwe baca bibaza umengo itongo ryabo bararihebye,
ariko tubahimiriza kurimira rimwe kugira bazobagararire rimwe bazokwimburire rimwe. Iki rero mu ntara ya Ruyigi baratanguye kucitabira, uretse ko bamwe bamusanga bagifisa amatongo manini, umubwiye kurimira rimwe n'uwundi usanga umwanya wo kurima umubana munini, mugabo wo bahereranye nawe afise hatoyi ugasanga yaharimye mu mwanya mutoyi. Ariko turabona ko bamaze kuvyitabira, turagenda tubona ku mitumba aho iyo imirima twitiye akarorero ni imirima usanga abene gihugu bashoboye kurimira rimwe bagaterera rimwe kandi bakazokwimburira rimwe. Buke rero nabo bafise amatongo manini turabahimiriza ko bogerageza gushiramwo abakozi benshi carimwe kugira bagire rimwe n'abandi, kuri abantu bahereranye bashobore kwimburira rimwe. Ni naho uca usanga no mu bijanye n'ubuhinga abafundi bashobora gukurikirana neza imirima, hagize n'ingwara itera bagashobora kubona ko bashoboye gufasha abarimyi ku rugero rumwe. Aha duhagaze ngaha, uyu n'umurima wa Centre Semencier wegukira ikigo BPAE abo nta cankuzo. Aha rero harimo abarimyi batandukanye. Aha turabahimiriza bagaca barimira rimwe bagaterera rimwe, tukabaha imbuto n'ifumbire. Harimo abone imirima ngahisa neza ko tubahera rimwe. Kino rero murabona umwe wese afise akarima kiwe, ntangana n'hegitari 200 aha ku musozi. Baca barimira rimwe bagaterera rimwe, tukabaheza imbuto n'ifumbire. Bwa mbere na mbere ushira amasi hamwe umwimbo uriyongera. Mugabo amandi yo kwiyongera novuga yuko dukoresha abakozi benshi. Baje abakozi baje gukora ngaha barakora inyigisho. Kuyo murima n'umurima w'akarorero. Bararonka inyigisho janye no kurima neza kijambere. Urumva baca batwara inyigisho wabo bagaca babishira no mu ngiro. Hama kandi n'imbuto. Iyo tuvuze kurima neza harimo koresha imbuto zirobanuye, akoresha amaseki meza, ikizungu na ikirundi tukacanga, harimo kubagara ku gihe, harimo bigwaye guca tubipompa. Ivyo ni ibintu bisigura kurima neza. Abari ngaha rero bose bakora ngaha numva ko buhinga babumenye. Je ngo ndavuga yuko dufise abagoronome benshi. Uyu amaze kubikora neza ntubukimwigisha. Turondera abandi, uyu wasigaye nawe acayigisha abandi. Rero kurima gushira amasi hamwe, bambere barimira rimwe, bagaterera rimwe, bakazokwimburira rimwe. Murumva yuko ibikorwa byose kuba biteguye umwaka wose bica bigenda neza. Ku mutumba wa Kirambi mu ntara ya Ruyigi, intumwa y'ubushikanganje bw'idukikije uburimyi n'ubworozi yaragendeye umurima munini w'ibigori wegukira koperative Kenyazigume y'abakenyezi, aho abenegihugu baho batahuye akamaro ko kuja mu makoperative. Akarusho tubona ubwa mbere twarishira hamwe, nukuvuga ivyo turimye twaca tugabura byose tukamara tugaheza. Ariko ubu muri koperative turarima kandi turabona ko twimbura byinshi. Tumaze kuyimbura turafata igice kimwe tukakigumiza mu butunzi bwa koperative, ikindi gice kagihereza abanywanyi. Muri iyo mbono kazoza muri bagiye batabunavyaye babanze kubabona ingene nandi mbakijambere. Nabo nibashika mu zabo baromenye nabo ngene barorima kijambere nkuko nari navyigishijwe. Hama ikindi kugira bamenye n'ingene baroronka umwimbo ushimishije. Hama ikigira kabiri niyo nje gukora ngaha muri Kenyazigume. Kumbura ico kibazo muri guhava mukimbaza. Ndashobora gukora hanyuma hakaba umusesekara. Uwo musesekara ndabukura ngaha ndabutwara mu muryango. Nabo kanshimira bati koko urabandanya ukora neza hari muri Kenyazigume, turabona kuri nico uje utimare hano mu muryango. Muri iyi ntara ya Ruyigi no bamenyesha ko umugambi wo kwitabira amakoperative ni intara uwo mugambi ugeze ku rugero dushima gose, kuko nta mutumba numwe woja ko mu ntara ya Ruyigi ngo ubure amakoperative arenga 5. Rero ni ikintu dutera intege mu nyigisho dutanga z'uburimyi, kuko ayo makoperative ndababwiye arenga 80% akora ivy'uburimyi n'ubworozi. Rero ni ikintu kidufasha gose, kuko nizi nyigisho dutanga ni mirima y'akarorero myinshi dusanga turiko turaronka ku mitumba, kenshi usanga ikoreramwo babandi bahurikiye mu makoperative. Iyo ntumwa yarashitse kandi ku mutumba Ngarama, komine n'intara ya Ruyigi,
ahari umurima w'ibigori munini wa hegitari 50. Abenegihugu bakaba bashize amatongo hamwe kugira ngo bagwize umwimbu. Muri abo benegihugu hakaba harimwo uburongoye uburimyi n'ubworozi aho mu ntara, aho yerekana akarero keza mu karere ajejwe. Nkuko umwero w'ibukuru ugakwira hose, duhereye ku ndongozi zacu ku rwego rw'igihugu, nyenicubahiro umukuru w'igihugu, murazi yuko ahimiriza ko umwe wese ku burongozi ariko yobera akarorera abandi. Rero uyu murima nifadikanije n'abandi barundi benshi bitabiriye akamo ka nyenicubahiro kugira by'ukuri muri yambona kazoza donke umwimbu nshobora gufungura ubwiwanje n'umuryango, hanyuma nzoronke n'umusesekara nshobora gushora mu isoko kugira nikenuze utundi nze nunganire kagashahara leta impa kubw'akazi, ariko n'umurima ucumfasha kurangura iyindi migambi y'iterambere. Uwo muyobozi avuga ko aravye umwimbu uzoboneka imbona kazoza y'igihugu bazoyishikako. Turavye kuva imvura itasuye, kuko irima ry'agatasi turetse imyiteguro ritanguranye zina tubonye imvura ikoze hasi, turabona neza ko imirima imeze neza, yaba imirima itandukanye duhereye ku gitegwa c'ibigori aho duca hose mu ntara mu mitumba yose turabona yuko abarimyi bishimira ingene imirima imeze, kandi bigatanga icizere ko by'ukuri umwimbu twari dusanzwe turonka tubona uzokwigwiza inshuro zisumba imyaka iheze, bigaca bitanga n'icizere yuko by'ukuri umusesekara bene gihugu bazoronka bagashora uzoba mwinshi n'imigambi y'iterambere izocikurikira. Intara ya Ruyigi irimwo amakomine indwi yigabuye mu ntara kama zibiri, intara kama y'Ubuyogoma n'intara kama y'Ukumoso. Rero ukungene irima ry'agatasi ryagenze, intara kama y'Ubuyogoma niho imvura itasura hakiri kare ugereranije no mu Kumoso, ariko nkabamenyesha ko mu Kumoso naho ico hisangije naho imvura ibitasuye mu nyuma kubera hashushe ibitegwa bikura n'ingoga. Ari naco gituma aho muzogendera hose muzosanga intara ya Ruyigi isa niri ku rugero rumwe kubijanye n'ibitegwa. Ubu henshi biriko birera, ibiharage bariko barasoroma, hanyuma ibigori navyo biriko biraheka bishiramwe intete. Byumvikana yuko muri rusange naho ari intara kama zitandukanye, kubera uko kungene imvura itasura mu bihe bitandukanye, uca usanga ibitegwa biri ku rugero rumwe, ugaca usanga abarimyi bose bari ku rugero rumwe. Aha duhagaze turi ku mutumba wa Bitezi, zone Gasibe. Iyi ndimo mubona mpagazemwo ni ndimo ya Nyeniteka Honorable Verien Ndikuriyo, aho yashoboye kurima ku rugero rungana ibiraya hegitari 8, ibigori hegitari 6. Irima ry'agatasi mw'ikomine ya Matana ryifashe neza. Icatumye ryifata neza nuko imbuto twarashoboye kuzironka. Twararonse imbuto ya panitse nkani tuba tutatumenyereye kenshi ngaye Matana. Ni kuvuga ikijanye n'umwimbu, umwimbu twiteze kwiririma hariho akarusho tugereranije n'umwimbu kare twahora turonka. Ikizotuma umwimbu wiyongera nuko twashoboye kuronka imbuto tutari tunasanzwe tumenyereye. Agatasi narashoboye kurima ibigori, ibiraya, ndarima n'imboga zitandukanye, intore, irengarenga, amashu, utuboga nyene dushobora kugira gufasha ntibagiye n'imyungu. Ko akungu turagakunda nugasoma tugaho abana kugira ngo tuze turabahindurira utuboga uno munsi bari yutu ejo bashobore kurya utundi. Hanyuma maze kuba ndiko nkorera iyo autofinancement ndondere icosahiriza ishuri kugira ngo mama ekonome bishobore kumworohera muri ubuzima bwa none, narabona ko ntashobora kuvyifashamwo.
hava turarondera ushobora kumfasha. Ndafise rero umuntu ashobora kumfasha muri ibi vyerekeye uburimyi, tugaheza tukaza turafashanya uko abona ati nkeneye iki akamfasha ati tuvyogenda uko. Iyi mbona kazoza turiko tuyishira mu ngiro. Ubwa mbere turiko turaraba ibibondo baturungikira, turabona vy'ukuri yuko tutarose ingene dushobora kwisahiriza kwiyungunganya, tutabona ingene bazobaho muri mbona kazoza. Naco gituma tubona dutegerezwa kugira imigambi yo kugira ngo iyo migambi ishobore gufasha aba bana bariko baraturungikira, mbere n'abandi bazi nimba twagwijije izo mbuto bashobore kuza basumira iwacu, hama biteza imbere igihugu, diyoseze, eka twese dushobore kubaho mu buryo bumeze neza, tutaja hirya no hino, mugabo twisumemwo iwacu mu gihugu cacu, mu province yacu. Nubwo umwimbu w'iririma ry'agatasi azoba ari mwinshi muri ako karere ka Buyogoma na Kumoso kagizwe n'intara za Ruyigi na Cankuzo, abarimyi baho basaba kuroswa ifumbire hakiri kare, imiti, bagasaba kandi ko hobaho amatongo yo kugwizirizwamwo imbuto. Icyo twobasaba ubwa mbere na mbere, abo nivyo biboneyeho baci bawikoresha ariko bararima imyonga. Ubushikanganje nibwo baraturonkeje ikiringo ntarengwa cyo kuriha ifumbire ya amafaranga y'ingwate cyangwa cyo kuronka uburenganzira bwo kuzoronka ifumbire y'impeshi, nuko bo kwihutira bakazoyitanga kare kugira ngo ijya fumbire ikiza gusahiriza mirima ryo mu mwonga hamwe no gatasi. Hama niyo ire itakwiye babandanye bayizana. Ico no kwita intambamyi kuri aka gatasi, twarabonye ko ikijanye n'umwavu twita wo gutotahaza hariho abarimyi bamwe batashoboye kuronka, ariko twari twagerageje guhimiriza kugira imiti ikoranye. Hariho abaciye bisunga ryahimiriza yuko nk'amaganga y'inkwavu ashobora kuza asahiriza nka totahaza. Ni naco gituma uno munsi mu mitumba yose ni hake wobona umurima w'ibigori umeze nabi canke uwundi murima, kubera utari bwaronke totahaza yaciye akoresha iyindi myavu dusanzwe duhimiriza mu buryo bw'ikirundi, kandi ugaca usanga imirima imeze neza. Ako niko novuga ko kabaye agahaze. Igisigaye n'ikirere, aho usanga hari imitumba imwe haraguye urubura canke hakagwa imvura irimwe imiyaga ikonona imirima, ivyo navyo vyaramye. Duca duhimiriza umwene gihugu ko ahaburiye adacarera amaboko, ahubwo aca hasubiza iyindi mbuto. Ikindi novuga ko ari nk'agahaze, izi mbuto kenshi duha abarimyi ziba zagwijirijwe mu zindi ntara. Hariho nk'ibi bigori usanga byavuye mu bihugu byo hanze. Abarimyi rero barakunze kudutura icifuzo, kandi na twebwe nk'abahinga tubona ko imbuto nkamwe nk'aya matongo ya leta hoba amatongo yo kugwizirizamwo imbuto, hamwe umurimyi agura imbuto mu karere yagwijirijwemo. Bica bituma by'ukuri umurimyi atagira amakenga ku mbuto abarose, kubera uriko uramuhimiriza umubwira ati yagwijirijwe hajya mu ikomini yiniye ku mutumba uyu n'uyu, aca yumva yuko ibyiza uvuze ku mbuto ari bizima. Intambamyi ntizibura, intambamyi turahura. Hariho ingwara zifata ibitego, nazo ziratandukanye, ni nyinshi. Hari ingwara ziva kuhindagurika ry'ibihe, nangaha ku biraya hari ingwara bita urubabu, mu Gifaransa muzomba bavuga mildiou. Iyo nayo iri kuvuga kenshi ikunda gukara mu gihe imvura yabaye nyinshi. Ku bigori twagize ikibazo ca chenille legionnaire, impongo. Iko naho nyene turashobora kugira ukuntu tuvyifatamo. Ku ngwara y'urubabu ku biraya duca dukoresha umuti tukapompa Titane, Safari Max canke Rdomir. Kwiyo mpongo nayo nyene turapompa canke tukanoba. Badukoresha uburyo bubiri, uranoba hama ugapompa ukoresheje umuti twita Dirisiba
canke dudufenos niyo kenshi dukunda gukoresha. Muri zo ntara zibiri biboneka ko umwimbu witeza azoba ari mwinshi, bigasaba ko ubushikiranganji bwitegura kubika neza umwimbu bibaye ngombwa umwimbu hingurwe. Intumbero y'urugendo kugira twishikire mu ntara zitandukanye, kugira turabe kungene irima ry'agatasi ryagenze, turabe yuko imbuto twatanze ari imbuto nziza nk'uko muvyonera mu mirima twagendeye. Twasaba gifashe neza, keretse yuko gusa imvura guye itevye abarimyi bagatera batevye mu mpera z'ukwezi kwa 11, ariko turabona yuko naho batevye imirima yifashe neza cane gose, iratutahaye kandi twiteze umwimbu ushimishije. Ujanye no kubika umwimbu mu ntara zitandukanye hariho ububiko rusangi. Ubwo bubiko rusangi bwubakiwe n'amashirahamwe mpuzamakungu y'abazafida canke imigambi ifashwe mu mugongo n'ibanki y'isi yose. Abanyagihugu rero baramenyereye yuko umusesekara bawujana muri ubwo bubiko rusangi. Hambavu n'iyubwo ubushikiranganji buriko burategura kubaka amahangari yo mu burere butandukanye kugira bashobore kubika abanyagihugu bashobore kuronka aho babika umwimbu w'umusesekara. Turiko duhamagarira abagwizatunga kugira bashobore gushanga umutahe cane muje no guhingura umwimbu, ko turabona yuko umwimbu ari mwinshi cane ukeneye guhingurwa kugira ugira akamaro abene gihugu n'igihugu. Kuri ico kijanye nuko imbuto zogwizwa muri imirima ya kijambere y'amasesomanse y'ubushikiranganji, ico onye ubushikiranganji bwo gifashe nka nkama kiri no mu migambi biriko baratunganye bwa vuba kugira mu buri ntara mu sesomanse yari yose bashobore kugwiza imbuto bashobora guha abene gihugu. No kubijanye n'imiti umushikiranganji gisakijejwe ivy'imiti cyo kirisubuganya kugira imiti ikwiye ishobore kuboneka ishikire abari. Byavuye kubera muri izi ntara kama irimwo intara ya Ruyigi na Cankuzo, imvura keshi igwa itevye. Igwa itevye rero abarimyi baca batera batevye, cyo gutambona yuko imirima y'itwagendeye naho tutahaye bikiri bito cyane. Abanyagihugu baramaze kumenyera, baramaze kwibona, sinzi ko mwabonye ho twaciye hose batangwe kurimamwo. Muri irima ry'impeshi barima cyane cyane ibiharage, barima isoya, baramenyereye iyo hageze kurima impeshi baca barima hagati mu kurinda ko igori byera, ibiharage nabyo bikaba biriko birava mu kuzimu kugira imvura ntizocike batimbuye. Tubaterakamo yuko bozo bungabunga umwimbu, umusesekara bakawushingura muri bwa bubiko rusangi kugira bivune inzara, hanyuma n'ivyashoboka bazoshore bashobore kwikenura mu bindi bakeneye. Bo kwitabira umugambi kuko birafasha cyane abafundi b'indimo kugira bashobore kubakurikirana, bashobore kubigisha neza, bashobore kuronkana vyankenegwa kugira batereke ijambere nk'uko mwabonye aho bavyitabiriye.